Icambere kwa kurabira hamwe aho duteje ikivi, birashimishije ko twabonye yuko akazi gakorwa, abene gihugu baripimisha mu gihugu cyose, kandi twashimye yuko n'akagorane kari kabaye aho duheje gupima abanyeshure, twakoresheje amatesi rapide menshi, byarashitse rero dukoresheje bijya bipimo bimara amasaha 28. Hariho abene gihugu bamwe batanguye kwidoga yuko inyishu ziteba, ariko turashima yuko mu gihugu cyose abakeneye kwipimisha bibonye kwibimenyetso bakigwa kandi bagatunganirizwa atangorane ihabaye. Kindi naco nuko twabonye yuko abantu batowe kumugera wa coronavirus bafashe ijya miti tubaha bakira ku rugero rushimishije. Cya kabiri twariko turarabira hamwe ngo twabibashikirije ivyerekeye ingene hoba ukugururwa k'umupaka wa Gatumba. Ivyo rero navyo twabiravye dusanga nkuko twabimenyesheje ejo ku munsi wa kabiri guhera isaha 2 yuko abarundi bashobora kuja muri Congo canke abakongomane bakinjira baciye ku mupaka wa Gatumba. Rero nkuko mubizi dutegerezwa gupima abinjiye bose nkuko bisanzwe bikorwa ku kibuga c'indege. Rero mu gihugu twabonye yuko byoba vyiza kubera bagiye canke abinjira nabo nyene bogira ico baterereye, kuko murazi yuko ibipimo bigurwa amahera menshi. Rero twashitse ku ngingo yuko ari umuntu w'umunyamahanga yinjiye azoriha amafaranga idorare 30, kandi bose bazopimwa atanumwe avuyemo. Ari Umurundi nawe akariha amafaranga ibihumbi 15. Ivyo rero bikazoca biba nikobero co kimwe ni mugina. Ica gatatu twarabiye hamwe ingene hoba ukorohereza abasanzwe baza n'indege vyerekeye quarantaine. Mugabo ingingo twashitseko bisabwa yuko tuyishikiriza abarongoye igihugu kugira ngo bagize ico bayivuze ko. Turizera yuko mu misiza naho nyene tuzoraba ingene ivyerekeye quarantaine vyogabanuka kugira ngo ingenzi zigubandanye zigendera igihugu, kana abarundi bashobore kuja mu mahanga atangorane.